abadiyakoni nibigira imbere nabo naba Fratiri Christian Benito Banyanga, mwene Banyanga Boniface na Nzigire Emilienne w'umuryango wa Patiri ba Schoenstatt avuka muri Paroisse Kabare Diocese nkuru ya Bukavu. Fratiri Trésor Cédric Lungwe mwene Majid Muzima Oswald Tosha Aline Kiev Muyenga w'umuryango wa Patiri ba Schoenstatt avuka muri Paroisse Mulongwe Diocese ya Buvira. Mudiyakoni Evariste, uremeye uzokwama wubaha kandi ugambukira umwepiskopi waba uzorangurira ubutumwa bene umukuru w'umuryango w'abihebeye Imana winjiyemo. Ndavyemeye. Diyakoni Jean-Marie Vianney, uremeye kuzokwama wubaha kandi ugambukira umwepiskopi waba uzorangurira ubutumwa bene umukuru w'umuryango w'abihebeye Imana winjiyemo. Ndavyemeye.
kwakirwa mu budiyakoni nibigira imbere nabo naba Fratiri Christian Benigwa Banyanga, mwene Banyanga Boniface na Nzigire Emilienne w'umuryango wa Patiri ba Schoenstatt avuka muri Paroisse Kabare Diocese nkuru ya Bukavu. Fratiri Trésor Cédric Lungwe, mwene Majid Muzima Oswald Tosha Aline Kiemu Muyenga w'umuryango wa Patiri ba Schoenstatt avuka muri Paroisse Mulongwe Diocese ya Uvira. Muvyeyi y'icubahiro Eklezia Nyeranda umuvyeyi wacu ndagusavye ngo winjize abavukanyi bacu mw'ibanga ry'ubudiyakoni. Urazi ko babikuriye aho bamariye kubisaba twarabajije ababifisemo ijambo turabitangariza n'umuryango w'abakristu bose. Aho tugeza ndemeje ko nasanze babikwiye. dufashijwe n'Imana n'umucunguzi wacu Yesu Kristo turahamagariye ababene wacu ibanga ry'ubudiyakoni. Bane banje kunda umwanya mutarashikira iteka ry'ubudiyakoni mutegerezwa kwemera imbere y'abantu ko muzorangura neza ico gikorwa mugiye gushirwa. None murashaka kwatirwa ubutumwa bwa Eklezia ndabubitse ku biganza vyanje mugakomezwa n'ingabirano za mutima mweranda. Ego ndabishaka. Murashaka kurangura urukundo no kwicisha bugufi ibanga ry'ubudiyakoni mwunganira umwepiskopi n'abasaserdoti mu gukorera c'abakristu. Ego ndabishaka. Murashaka kuko umutumwa bivuga kwamana mu mutima utagira akanenge ibanga ry'ukwemera kugira ngo muryigishe mu mvugo no mu ngiro mukurikije inkuru nziza n'uruhererekane rw'inyigisho za Eklezia. Ego ndabishaka. Mwebwe mwemeye kubaho mu ibanga ryo kutubaka izanyu murashaka mu ntumbero yo kwerekana ko mwebwe rwose Kristo umukama kuguma muzigamye iryo banga kubwo bwami bw'ijuru no kubwo mwitwarariko wo gukorera Imana n'abantu. Ego ndabishaka. Murashaka gukomeza umutima w'igisanisho ujanye n'ibanga mwemeye mu kwama muvuga kumwe na Eklezia ca gisabisho ca Eklezia ngo musabire abo mushinzwe be n'isi yose. Ego ndabishaka. Murashaka kwigana mu buzima bwanyu bwose akarorero ka Kristu we mwama mwakira umubiri n'amaraso yiwe kwa rutari mukamuhereza n'aba Kristu. Ego ndabishaka. Imana izomfasha. Mutere imbere muze. Uremeye uzokwama wubaha kandi ugambukira umwepiskopi wawe uzorangura ubutumwa bene umukuru w'umuryango w'abihebeye Imana binjiyemo. Ndavyemeye. Imana yatanguye kugira igikorwa ciza muri wewe ikiranguwe.
uremeye uzokwama wubaha kandi ugambukira umwepiskopi waho uzorangije ubutumwa be n'umukuru w'umuryango w'abihebeye Imana winjiyemo. ndabyemeye. Marie Therese wo mu muryango w'abagendanyi ba Yezu, avuka muri paruwasi Rukundo, diyoseze ya Gitega. ndarengutse. Diakoni Alain Christine Ninahazwe mwene Ndayimirije Melchior na Niyonzima Scholastique wo mu muryango w'abagendanyi ba Yezu, avuka muri paruwasi yitiriwe Yohane Batista Mweranda, diyoseze ya Bujumbura. ndarengutse. Mubyeyi wubahwa, Ekleziya Ntagatifu umubyeyi wacu iragusabye ngo winjize abavukanyi bacu mu ibanga ry'ubusaseredoti mu mutigiri w'abapatiri. Urazi ko babikwiye. Aho bamariye kubisaba, twarabajije ababifisemo ijambo bose, turabitangariza n'umuryango w'abakristu wose, aho tugeza ndemeje ko nasanze babikwiye. Dufashijwe n'umukama Imana na Yezu Kristo umucunguzi wacu, turatoreye ababene wacu ibanga ry'abasaseredoti. Shingiro rikoranye ko mwemeye kandi muzogambuka ibijanye byose n'iryo banga. None murashaka kwamana ntaryo murangura ibanga ry'ubusaseredoti mu mutigiri w'abapatiri, murabafashanyaho b'abepiskopi mu kuragira ubusho bw'umukama murongowe na Mutima Mweranda. ndabishaka. Murashaka kurangura kubwira no kwitoza ubutumwa bw'ijambo ry'Imana mu kumenyesha inkuru nziza no mu gusigura ukwemera kwa Ekleziya Katolika. Yego ndabishaka. Murashaka guhimbazanya ukwemera kandi mutadohoka amabanga ya Kristo nk'uko byamye muri Ekleziya, kugira ngo muninahaze Imana kandi mutagatifuze umuryango w'abakristo, cyane cyane mu mwuka y'Ukaristiya no mu isakaramentu ry'ikigongwe. Yego ndabishaka. Murashaka kumwe natwe gusabira ikigongwe cy'Imana igihugu mushinzwe mu kwama mwitwararika gusenga nk'uko umukama yabitegetse. Yego ndabishaka. Murashaka kwama murushirizaho kunga ubumwe na Kristo umusaseredoti mukuru, we nk'inkuko itagira gahonzi yihereje se wiwe ku bwacu. Murashaka namwe kwihereza Imana hamwe nawe kugira ngo abantu bashikire ubukiriro. Yego ndabishaka. Imana ntumfasha. Mutera imbere. Mudiakoni Evariste, uremeye uzokwama wubaha kandi ugambukira umwepiskopi waba uzorangurira ubutumwa be n'umukuru w'umuryango w'abihebeye Imana winjiyemo. ndabyemeye. Imana yatanguye kugira igikorwa cyiza muri wewe ni ikirango. Mudiakoni Jean-Marie Vianney, uremeye kuzokwama wubaha kandi ugambukira umwepiskopi waho uzorangurira ubutumwa be n'umukuru w'umuryango w'abihebeye Imana winjiyemo. ndabyemeye.
imana yatanguye kugira igikorwa cyiza muri wewe ni ikirango. Mudiyakoni Alain Christine, uremeye kuzokwama wubaha kandi ugambukira umwepiskopi wawe uzorangurira ubutumwa be n'umukuru w'umuryango w'abihebeye Imana winjiyemo. Ndabyemeye. Imana yatanguye kugira igikorwa cyiza muri wewe ni ikirango. Mukamu tugirire ikigongo
kugira ngo babonereho kuzobyagira hamwe nawe
tubisabishije Yezu Kristo umwana wawe akaba n'umukama wacu, we Mana musange ubuzima n'ingoma hamwe n'umutima mweranda mu myaka yose. Iki gitabo kirimo ijambo rya Kristo, ushinzwe kurishikiriza, uritonda rero ibyo uzoba usomye ubyemere, ibyo uzoba wemeye ubyigishe, ibyo uzoba wigishije ubikurikize. Kirimo ijambo rya Kristo, ushinzwe kurishikiriza, uritonda rero ibyo uzoba usomye ubyemere, ibyo uzoba wemeye ubyigishe, ibyo uzoba wigishije ubikurikize. Kugira ngo utunganye igihugu cyawe cy'abasaseredoti, warateganije muri cyo ukoresheje ububasha bwa mutima mweranda imitigiri itandukanye y'abasuku bakorera Kristo umwana wawe. Kera mu bwuzure bwa mbere warashize imirimo itandukanye yo gukora mu ngoro yawe, iruhande ya Musa na Aroni wari witoreye ngo bagabe kandi batagatifuze igihugu cyawe. Waratoye abandi bashinga ntayo bava mu ntege mu bukuru no mu iteka, mu gihe bene Isirayeli bari ku rugendo rwo guhunguka mu gahinga k'imbura amazi. Wararonkeje abantu 70 y'injabwenge n'ubwitonzi umutima wa Musa umusabyi wawe, kugira ngo afashijwe nabo bashobore kurongora bitamugoye igihugu cyawe. Warahavuye urashikiriza bene Aroni iragi ryose n'akabanga kase, kugira ngo mu ngoro yawe hamwe harabarangura ibanga ry'ubusaseredoti bwari butegekanijwe mu guhereza amashikanwa y'abura ishikanwa rishitse rya Kristo. Ubutigu maze gushika dawe mweranda, wararungitse kw'isi umwana wawe Yesu, ubutumwa dukesha ukwemera tubandanya twemeza. Ubwo ububasha bwa mutima mweranda yarakwihereje kw'imperezwa itagira gatosi, yongera arasangiza ubutumwa bwiwe abatumwa biwe mu kubaguhereza ngo bagire beranda mu kuri. Warongeye uratorera abatumwa babafasha mu butumwa kugira ngo bigishe kandi bashikirize isi yose igikorwa ciza c'urukiza. None rero Mukama turagusavye n'utwungane mu magara make yacu, uturonse ababafasha dukeneye mw'irangurwa ry'ubusaseredoti bw'abatumwa. Nuhe dawe ushobora byose abasavyi bawe baraha iteka ry'ubusaseredoti ku rugero rw'abapatiri. Subira ukabure muri bo yangabirano ya mutima w'ubweranda. Ese Mukama bokwama barangura n'ubwira ubutumwa baronkeje bw'abasaseredoti ku rugero rw'abapatiri. Ese kandi akarorero kabo keza ko tubabona bose bahindura inyifato y'ubuzima mu kwigenza neza nk'uko bibereye abana b'Imana. Baratubera bafasha bikwiye mu butumwa bwacu bw'umwepiskopi, kugira ngo kubwo butumwa bwabo kumenyesha ijambo ry'Imana no kubw'inema ya mutima mweranda, inkuru nziza yama iryama mu mitima y'abantu kandi ishike mu mpande zose z'isi. Baraba kumwe natwe bashikiriza abintaye mu mabanga yawe, kugira ngo igihugu cawe gisubire itoto mu kuza kiriyuhagira mu masakaramentu, no kuza kirihembuza imfungurwa yo ku meza y'altari yawe. Ubwo butumwa bwawe bacumuzi barasubiza hamwe n'Imana bene abantu, kandi abagwaye nabo bakaronkera urukiza. Barunga ubumwe natwe Mukama mu gusabira impuhwe n'igigomba abantu b'igihugu c'Imana bashinzwe bene isi yose. Gutyo niho amakungu yose ahurikiye muri Kristo,
azoba igihugu kimwe cyawe no kurindira ko birangukira mu bwami bwawe tubisabishije Yezu Kristo umukama wacu. Umukama Yezu Kristo yasizwe na se aho yamuha mutima mwerana n'ububasha nakuzigama dushobore gutagatifuza umuryango w'abakristu no gushikanira Imana imbuga. Padiri Jean-Marie Vianney. Umukama Yezu Kristo yasizwe na se aho yamuha mutima mwerana n'ububasha nakuzigame ushobore gutagatifuza umuryango w'abakristu no gushikanira Imana imbuga. Padiri Alain Christie. Umukama Yezu Kristo yasizwe na se aho yamuha umutima mwerana n'ububasha nakuzigame ushobore gutagatifuza umuryango w'abakristu no gushikanira Imana imbuga. Igihugu ceranda nija guhereza Imana menya neza ico ugira igana ico ufashe kutoke kurikiza mu buzima bwawe akarero Umukama yadupfiriye ku musaraba. Niwakira ishikanwa ry'igihugu ceranda rija guherezwa Imana neza ico ugira igana ico ufashe mu ntoke kurikiza mu buzima bwawe akarero Umukama yadupfiriye ku musaraba. Niwakira ishikanwa ry'igihugu ceranda rija guhereza Imana menya neza ico ugira igana ico ufashe mu ntoke kurikiza mu buzima bwawe akarorero k'Umukama yadupfiriye ku musaraba. Mutima mweranda abo muzore kuri iri cumuro bazoba babire kuri we abo muzobigumizako nabo bizobagumako. Thank you.
tuguhimbaza tukagutengurukira iminsi yose na hose wewe mukama muvyeyi mweranda mana mushobora vyose kandi waho muri mutima mweranda umwana wawe w'ikinege wamugize umusaserdoti w'isezerano rishasha kandi rizokwamaho warashinze kandi ryateka ryagatangaza yuko ubusaserdoti bwiwe buzigamwa muri ekleziya niwasharije igihugu yikore mu kugitera iteka ry'ubwami n'ubusaserdoti kandi kubera urukundo afitiye bene wabo yitoreye abagaranzurira kwiwe ngo basangire nawe ubutumwa bwiwe bweranda w'izina ryiwe barahereza inkuka y'ubukiriro bw'abantu bagategurira ababazi impano ya pasika urukundo bashizemo rubatuma gukorera igihugu cawe cerana bakagishikiriza ijambo ryawe n'amasakramentu y'ubuzima mu guheba ubuzima bwawe ubwawe n'ubwa bene wabo bagerageza kwishushanya na Yesu Kristu kandi bakubereye ivyabona mu kwemera no mu rukundo yituma twiheze tubamarayika no kuberanda bose dushaka kugushemeza mu kuvugana akanyamuneza tuzi icyo gituma tugusabye urungike mutima mweranda atagatifu zishikanwa bihinduke bitubere umubiri n'amaraso ya Yesu Kristo umukama wacu igihe bagira mufate bagira amatangure kubabara uko abyishakiye yafashe umukate arawutengurukira arawumanura awuhereza abigishwa biwe avuga ati akire murye mwese iki n'umubiri wanje uza gutangwa ubwayo bamaze gufunguragira kwa kundi afata ikarisi yongera gukenguruka ayihereza abigishwa biwe avuga ati
akire umwe mwese. Iyi ni ikarisi y'amaraso yanje, amaraso y'isezerano rishasha kandi rizokwamaho, aza guseswa ku bwanyu no ku bwa benshi abagize ibicumuro. Ibyo murabigire munyibuka. Mana nzima, ibuka abasavyi bawe wahamagaye Melchior Ndayiragije, Barnabe Nkurikiye, Mathias Banyikuzimu, ko bari baremeye kubatizwa bakishushanya batyo n'umwana wawe yadupfiriye mu batabara basangire n'izuba. Ibuka kandi bene wacu bamaze kuremuka bakwitavye biziye kuzuka. Ibuka nabo bose bamaze gusezera iyi si bakiri iwawe bame mu muco n'ubunazwa bwawe. Na twebwe tubitakambiye twese tugire igikombe zerusangira nabo bose bamudanira twame tukuninahaza turi kumwe na Mariya muhimbaza nyina w'Imana, Yozefu mweranda umukunzi wiwe n'abatumana beranda bose baciye kuri iyi si ari abatoni bawe, tubigusabishije Yesu Kristo umukama wacu. Thank you.
nguyu ukura abantu b'icumuro. See
imfashanyo zawe za misi yose mukama abo udahengesha gukomeza nabo nubahagaze ubaberwe n'ubukiriro bw'imyaka yose tubisabije Yezu Kristo mukama wacu. Imbere y'uko episkopi yakomezagira abasaserdoti bashasha barengera imbere baturonse umuhezagiro. tubafashe kwakira umuhezagiro ujanye n'ibanga bahejeje gutorana. Imana yabungabunga Eklezia yashiriwe n'umwana wayo nikubibaje imbere kandi bakigirana intego y'umutima wayo kugira ngo mushobore kurangura n'ubwira ubutumwa bwayo bw'abasaseredoti. Ese iyo Mana yabafasha kuba muri iyi si y'amasuko n'ibyabo n'abishingira inawe ukuri kwayo n'urukundo rwayo mukaba kandi n'amasuko binaye mukaba gusubiza Ensio Mana yene wagira mungere nyabo bashikiriza bengera umukate n'ijambo ry'ubuzima kugira ngo abemera barushirize ubukungu bumwe bw'umubiri wa Kristo. Nawe mwese mukoraniye Imana mushobora byose Imana